Sengero guzuye kubera korale twatumiye yo mu kinama ndabona mwaciye mugira irindi hema kugira ngo muronke aho mukwigwa ni byiza cyane. None rero twagomba tubashikiriza intasho twaravuganye n'abakozi b'Imana ejo hariya ku misiyone n'umwungere wa kabiri batumye intasho muzakire mu izina rya Yesu. Kuko uyu munsi turafise urubanza rukomeye ngaha, urubanza rwo gusubira gusangirira hamwe kinama na gahahe, kinama kongera kamenyekana ko nubakira umuvyeyi wo mu gahahe. Mbe muracavyemera? Aha, uwo munsi mukuru sinari kuwusibamwo naho noba ndingomye gute. Twagomba dusabe abashitsi bazanywe n'irembo atarabo tuvuze bavuye mu kinama, abandi baje gusengera hano mu gahahe bavuye ahandi, mpereye kuri bajya twazananye mu modokari n'abandi bose bahagararaho bari tubahe ikaze mu izina rya Yesu. Kuko kuba abashitsi erega ni byiza cyane kwakirwa mu ngoro y'Imana. Nane ntubona ko bari mwose n'abavuye kure n'abavuye hafi. Mbega aba bashitsi banyu mubahaye kaze mu izina rya nde? Yesu Kristo abakorera iki? Kaze cyane bene data, Imana bahezagirane natwe. Hanyuma rero twaratumye Pastor Benjamin kuza kubafasha ibikorwa. Twagomba haguruke n'abakozi b'Imana na korale muhaguruke, kuko nimwe twatumye aha muri iri yinga kuza kubafasha. Kandi rero byakomeye, murabona hariya mugabo ntibugaye, hari yundi mupastori. Abakozi b'Imana bose baje, hasigaye abasigaranye urugo gusa n'amakorale yatonze, kandi bahava bakavungura abaririmbyi ndabizi bariteguye. Ego aba bagihagaze twazananye hano n'umunyamabanga mukuru wa sepebu, kandi akaba ari we ari na representante gare w'ishengero rya Pentekoti, amashengero ya Pentekoti mu Burundi. We wigire ngaha naho ubaha hafi, mbona abantu bakunda kuvuga ibintu byinshi baze barakona, mugabo ntuzuru urigira kure. Hanyuma nagomba mbaze mu bakozi b'Imana hari undi mushitsi arimwo yatugendeye hano mu gahaho uyu munsi? Nta wundi tubona. None aba bakozi b'Imana n'aba bose twatumiye mubahaye kaze mu izina rya nde? Yesu Kristo abakorera iki? Bagihagaze dusabe hano umunyamabanga abaramutse mu izina rya Yesu. Yesu nashimwe. Egome turanezerewe cyane gose kandi turabaramukije. Amahoro ya Yesu Kristo umwami n'umucunguzi wacu abaganze mwese. Turabashimiye no kwikaze muduhaye, twifuza twese ko atanumwe yohara mu ikaze uca duhabwa mu bwami bw'Imana. Kaze bene data, mwami Yesu abahezagirane natwe. Hanyuma tutaraza mwicare, tutarasenga Imana, mbere tutarasenga duca tubisengera. Nagomba gucishamwo akantu. Muri iki gihe ikirere cyo hejuru y'abapentekote kiraroze, nta bintu mubona hejuru mu kirere. Abamaze kubibona babari babagorora amaboko, ntimubeshe muri abantu b'Imana. Iki kirere kiraroze hejuru y'abapentekote. Birya bintu byose mwabonyeyo binyurira nibihuha gusa. Kabisa nibihuha. Erega haraho abantu babesha bakabura n'ingene babesha. Ico tuzira twebwe na Rev Past yatanguje amashengero ya Pentekote, nta na rimwe yemeye ikintu citwa archevêque canke ibintu bene ivyo, ibintu bitaraba no muri Katolika y'u Burundi, super archevêque.
n'ubugesera biragakurikirana bavyanditse ntibibe ku bapentekote kabisa kabisa kabisa. Pentekote ni imwe mu Burundi. Tugomba tubabarira ikintu mu ncamake muza gutwara muri Pentekote, kubera tutemera ivyo mvuze. Nta shengero na rimwe rifise ububasha kugendera kurindi. Pentekote misiyoni yose ni independante autonome, irigenga muri vyose no muri gestion muri vyose. Mugabo iyo bavuga, mwebwe nk'abashobora kubitahura, iyo bavuga communauté des églises de Pentecote au Burundi, muzosanga Pentecote iri mu Rudende. Ni shengero rimwe rifise amamisiyoni menshi. Dusangiye inyigisho z'urufatiro ngenderwako, ivyo bita doctrine. Dusangiye urutonde canke idero, ivyo bita discipline y'ishengero. Dusangiye ivyo twizera tukavyatura, ivyo bita confession de foi. Nta rindi shengero rya Pentecote naho muzobona baza baragira ngo Pentecoste Church ibiki muri ibi bishasha vyaya mashengero ya amashengero do reveil, niko no vyita hariya Tanzania baravuga ngo makanisa chipukizi. Aya mashengero mashasha naho boshiramwo Pentecote, mugabo si Pentecote yaje iva muri Swede. Twebwe nta bindi twemera. Pentecote ni imwe, ukwizera kumwe, umubatizo umwe, byose turabisangiye. Ubu rero hari ikintu cyabaye kimwe tugomba gusenge. Twara amashengero ya kera Ruvyara, Kayogoro, uko niko akurikirana: Kayogoro, Kiremba, Gishiha, Mugara, Nyanzarake na Bujumbura. Twebwe twari dusanzwe dufise ivyete bitugenga kuva mu gihe c'abakoroni. Personnalité civile ni ayandi mategeko twayaronsa asinywe na Bodwe, umwami w'Ababirigi, kuko niwe bari baradukoronije ngaha. Itarike 8 z'ukwezi kwa kabiri 1961, ayo mashengero 6 niho yaronka ukumenyekana, yaronka ibiyaranga imbere y'abaganza. Murumva rero nta bishasha. Muri iki gihe rero ibwirizwa rya leta rihindutse, si kuvuga ko duca duhindura ivyo. Oya, erega naho wowe ushaje ntuhindura umuvyeyi. Ko ubu wakuze rero so akaba yaragize intuzu zomufute kuri karangamuntu, naho so yoba yarashaje aguma kuri karangamuntu kawe. Murabyumva? Aka gahugu k'i Burundi muzokubahe. Nasanze igihugu naho coba gitoyi kwikarata y'isi. Ugombuje Amerika, ugombuje hehe Buraya, ugombuje Australia, bazovuga ngo umunyamerika avuka Igitega ibugendana, ntibizokuvako. Naho uzoja Buraya, naho uzoja he. Narababariye ati mwabagabo n'abakobwa n'abagore nsanzino, ntimuze mwibagire gusengera igihugu cabavyaye, kuko nasanze naho muri abanyamerika bararekeje kiyo muvuka. Mumviriza rero, naho woba wakuze canke ukaba mutoyi, ntiwibagire ko uri umukristo wo mw'ishengero rya Pentecote. Pentecote turavukana. Aya mashengero rero ya kera nayo mashasha, aho vyanyuraniye nuko habaye bamwe bavuga ngo tugomba agrema shasha. Iyo usaba agrema uba usaba kwemegwa. Ntusaba kwemegwa umaze imyaka 90. Wewe vyova he? Hama ivyo wakoze ugaca ubifuta. Abavyemera nabo oya, mwebwe murasaba ivyitwa conformité, mwisunga ya mategeko ariho mashasha, ariko kwemegwa mwebwe twabemeye kera. Mufise amashuri, mufise ivuriro, amavuriro, mufise insengero, ibintu birareyona mu gihugu, none mugira mu bisambu.
ntituzobasinyira bene ibyo. Abari bafise ibyo byiyumviro rero baca barababara, baca bararungika ibintu mu kirere kugira ngo abantu bagire uruhagarara n'amahoro. Haramashe amamisiyoni 11 twagumye uko twari barahindura amategeko yisunze ibwirizwa rigenga amadini n'amashenge. Twebwe turacari muri sepebu n'ishengero ry'i Bujumbura. Umviriza, muri abo 11 nta numwe aruta uwundi. Hariho abatari bafise ivyete, nibo ngomba kubabarira. Ni Rusagara, Kayanza, Gitega, Karama, Mukoni na Ruyigi. Nta vyete bari bafise kuko bari bashasha, bagendera ku babavyaye. Ariko ubu ikete Rusagara ifise irangana niyo Bujumbura ifise, kuko ntituzoza gutegeka Rusagara, ntibikunda. Ivyo rero nk'abakiristo turabibabariye mu bisengere, nta nzira kirasha. N'abatarabikora bazobikora bukebuke, none bazikura mu muryango. Nta nzira kirasha. Ndabona ega bamwe ndazi, mwebwe muri mbere ndazi yo muva, naho bari abavyeyi banyu bataraza turabarorereye, nta nzira kirasha. Kandi uyu munsi nta numwe tuza kwirukana ku ruhimbi kuko turavukana. Ivyo gusa n'amageragezwa ari mu burongozi, ariko ntituce twitana ba super archevêque. Ubwo n'ubugesera n'ubugesera bakoze bitari ivyo. None rero muhumure mureme n'amahoro mu mashengero. Ivyo turiko turasenga uwo muyaga uzohera. Imana ibahezagire. Ngomba mugorora ibiganza, muhaguruke mbere dusenge duhagaze. Ega turafise Imana. Wewe urabona ingene mushanjije, ingene mpemu yera yabagize neza. Uzobasanzaza azobona ivyago. Ntimuri abantu banje, ntimuri abantu bande, ariko muri abantu ba Kristo. Twebwe turabakozi bato bato gusa. Tuzohagarara imbere y'Imana nkuko namwe muzohagarara imbere y'Imana. Umuntu wese agatanga raporo ingene yabaye umukristo mwiza, yakoreye Imana neza imbere y'Imana. Umvereza mokeza nomvese ejawe jimbabaz rimba magarangonos enamala soyawe ndetavyees ndajemokeza ngwamaraso wavuye anyozantunganye. Asenga Imana. Mwami Imana data wa twese uvyagiye ahera mu ijuru, turadugije ibiganza imbere y'inyonga zawe, kandi muri ibi biganza harimo amashimwe yacu. Turagushimiye Mana ngene watuzigamye twese. Turagushimiye ko watumye ijambo ry'ubuzima ry'ubugingo mu isi. Turagushimiye agakiza kabonerwa muri Kristo Yesu. Turagushima ko Yesu yanesheje byose. Turagushima ko yicaye iburyo bwawe. Turagushima ko ishengero ari nyene wewe, ni wewe uganza ishengero, ni wewe mutwe waryo. Natwe twese turabageni bawe Kristo Yesu. Turi hano kugira ngo dutangaze ubumana bwawe n'intsinzi y'agahebuza. Turi hano kugira ngo tuvuge kuri Kristo ushoboye byose, umukiza wacu twese. None rero Mwami, wakira ishimwe tuguhaye muri kano gatondo. Ushimwe uri Imana.
uzokwamura Imana ibihe byose. Nico gituma muri kano gatondo dusabye Mwami ngo wongere utugenderere. Twakumvise mu ndirimbo z'abaririmbyi, twumvise amatangazo akomeye ariko aravugirwa hano mu ngoro y'Imana mu Gahahe. None turasabye Mwami, aho ijambo ryawe rigira rivugwe, Mwami Yesu wongere wugurura umutima w'uwari we wese, uduhe kumenya amabanga akomeye yihishije mu gitabo cyawe, kugira ngo tumenye ngena tugenda muri ino minsi. Ijambo ryawe ryabitubwiye kera ngo mumenye ko mu minsi y'iherezo hazoza ibihe bigoye, ariko abishinze kuri wewe bazogenda banesha. Turagomba rero muri kano gatondo jambo ryawe ridushikeko. Turasabye ngo taramura ibintu byose bitava kuri wewe. Turafashe mpiri ububasha bw'umwijima, turahindiye hanze impwemu mbi zigwanye igikorwa. Umuriro w'Imana nuziturire, twongere kunezererwa mu ngoro y'Imana. Uhezagire umukozi wizigiye, kandi uhezagire porogaramu ikiri imbere yacu. Umuntu wese aze kuva hano avuga ngo byabaye byiza ko twabaye mu ngoro y'Imana, kandi tugisenga Mana. Turasengeye amashengero yose ya Pentekoti mu Burundi, ibyo utateye birandugwe, ubwiza bw'Imana bukayangane, ishengero rigume rihagaze, uno muyaga uhagarare, kugira ngo dushishikare igikorwa duhamagariye. Urakoze Mwami kuduhezagira twese, dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo Umwami wacu, amen.